Muri video iheruka ikinyamakuru Wifi Sport caramenyesheje ko itariki 24 uwo mwaka nyene wa 2025 ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF ryandikiye ikete ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB rimenyesha ko Stade Intwari no kuvuga stade yo mu giserukira gihugu w'u Burundi ntamba mu rugamba yemerewe kwakira inkino mpuzamakungu. Mbega none waruzi ko hari inkino Stade Intwari gushika ubu itarikuriwe kwakira? Ushobora kuba uciye ugira amakenga ukibaza uti kumbe tuba tuzi ko tugiye kuja turarabira inkino zose zo mu giserukira gihugu w'u Burundi ntamba mu rugamba ngahi Bujumbura, none hari zo batazokwemererwa kwakira ngo twirabire. Aho Burundi bwoba buzoja buratira ikibuga rimwe rimwe n'imitaha abarundi basutse kuri ico kibuga, tiboba bubatse ikibuga ca fake kandi co twizeye yuko indyo zirabira ngaha. Humura kurikirana iki kiganiro kuva mu ntango gushika mu mpera, ndaje ndaguhe umuco kandi ndazi ayo makinga yose agenda heze. Nkuko mwabibonye muri iriya kete, CAF yandikiye FFB ko iyo stade yemejwe nka stade mpuzamakungu yo muri kategori 3, ni kuvuga stade mpuzamakungu yo mu cicaro ca gatatu canke mu muce wa gatatu. Shobora yibaza uti none stade mpuzamakungu yo muri kategori 3 canke mu muce wa gatatu canke cicaro ca gatatu bishatse kuvuga iki? Ho hari kategori zingahe za stade mpuzamakungu? Ni izihe nkino Stade Intwari itari kuriwe kwakira? Ho iburi iki kugira ngo ishikane bisabwa byo kwakira izo nkino? Kuba ivyo bisabwa bidakwiye byo bizotuma abarundi bahomba inkino Uburundi buzokwakira. Reka ndabaramutse aho umereye hose, nongeye ndabahikaze muri kiganiro mugiye gushikirizwa nanje Wilfried Ramara ku kinyamakuru Wifi Sport, aho ngiye kubaha inyishu kuri ivyo bibazo nayo makenga yose. Wiyemeze neza ko amaze gutsonda kuri subscribe cyangwa s'abone kuri YouTube ya Wifi Sport, kongera ugafungura agakengeri kugira ngo ubu wa mbere mu kuronka ibiganiro ndabashikiriza. Nimba utaragura akajezi ko mu giserukira gihugu Burundi ntamba mu rugamba, ndondera kuri iyi nimero ubona aha munsi genda kubwira ingene woyironka ku giciro ciza, maze zoje kugura Stade Intwari, zoje kuraba urukino rwa mbere rushajije neza cyane. Iyo nimero ushobora kwimpamagara ko kandi kugira ngo cyo kwamamariza ivyawe biciye kuri runo rubuga rwa Wifi Sport, haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube, kuko ibintu vyawe tubibwiye abantu basaza kurikirana ushobora kuronka abakiriya benshi. Iyo nimero ni gutenya 257 31 78 64 61 ni plus 257 61 78 64 61. Mukanya twinjire n'idoniro ry'ikiganiro. Nkuko biri muri rya kete ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF ryandikiye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, Stade Intwari yaremewe kwakira inkino mpuzamakungu zo ku rwego rwa stade yo muri kategori 3 canke mu cicaro ca gatatu canke mu muce wa gatatu. Kugira ngo tumenye urwego rw'inkino Stade Intwari canke stade zo muri kategori 3 zemerewe kwakira, reka manze ndabwire amakategori y'amastade yemewe ku rwego rw'isi n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Gushika ubu mwaka wa 2025 hari kategori 4 z'amastade mpuzamakungu hisunzwe ibikoresho stade zifise n'uburyo ziba zubatswemo. Iya mbere ikomeye ni kategori 4, ya kabiri ikomeye ikaba ari kategori 3, ya gatatu ikomeye ni kategori 2. Stade rero hasi cyane yemewe ariko iciriritse cyane ni iyo muri kategori 1. Stade za kategori 1 nizo muri kategori 2 ntaco ningwa ndazivuga kuko zo ni stade ntoyi ariko ziba zifise ibisabwa zemewe n'icama ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA,
kugira ngo zibereko amahiganwa mato mato nk'ayo mu bihugu hagati n'ayandi ariko ari mu ntunganyo ya FIFA nyene. Ubu reka turabe stade zo muri kategori 3, izo stade Intwari yashizwemo hamwe n'itandukaniro ryazo na stade zo muri kategori 4. Kubera ko stade zo muri kategori 1 na 2 stade Intwari sanzwe zirengeye, ico kigo twazivuga ko reka tuyisuzumire gusa zino isanzwe irimwo n'izirengeye. Baza gutuma tumenya stade Intwari buriki, stade Intwari ikwijiki. Stade zo muri kategori 3 na 4 zo ni stade nini nk'uko bitegekanywa n'ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, kandi zemerewe kwakira inkino mpuzamakungu zikomakomeye. Ariko naho biruko hari inkino stade zo muri kategori 3 stade Intwari canzwe irimwo zitemere kwakira, ariko stade zo muri kategori 4 zuzakira buri rukino rw'umupira w'amaguru uko goba ruremereye kose. Ikibuga cy'umupira w'amaguru cyo mu cyicaro cya gatatu no muri stade zo muri kategori 3 gitegerezwa kuba gihuye n'ibisabwa byihariye bijanye n'ubushobozi bw'abashobora kucinjiramwo, ibikoresho byankenerwa, umutekano hamwe n'ukuntu abantu bashobora kugishikira byoroshe. Ico kibuga kibwirizwa kuba cakira abantu barenga 10,000 bicaye neza, kandi buri ntebe ibwirizwa kuba iriko umuntu umwe kandi akaronka aho yegamira, aho cyo bita dossier. N'ikindi kandi mu bibuga bimwe bimwe intebe zitegerezwa kuba zifise aho umuntu ashira amaboko, ico bita accoudoir, bivanye n'ivyo amahigano asaba. Muramaze kubona ko intebe zo muri VIP muri stade Intwari zo zisanzwe zimezwe neza, zifise za accoudoir aho umuntu ashobora gushira amaboko akaruhurira. Stade zo muri kategori 3 zitegerezwa kuba zifise ibibanza bibiri abakinyi basubirira abandi bicaramo. Ivyo bibanza bitegerezwa kuba bisakaye, biri hafi y'imirongo y'ikibuga, bifise intebe 13 abakinyi bashobora kwicarako canke zirenga. Ikibuga ni ukuvuga hajya hashashe ubwatsi abakinyi bakinira, kibwirizwa kuba gifise uburebure bupima hagati ya metero 100 na metero 110, ubwaguke bupima hagati ya metero 66 na 75 nk'uko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Burayi UEFA ribitegekanya. Kibwirizwa kuba kiriko ubwatsi busanzwe canke gazon naturel canke ubwatsi bwa kijambere bwo kwita tapis synthétique vyemewe na FIFA. Ibindi bikoresho bitegerezwa kuba bihari ni amagori, cyo kwisusa amapoto n'ubukira, amafire, tujya dutibe bashinga muri kona, ikibanza gihagije c'inyuma y'ikibuga abakinyi bitanguriramwe bagomba gusubiza umupira mu kibuga. Byose bitegerezwa kuba bihuye n'amategeko canke n'intunganyo za FIFA kugira ngo bikwije bisabwa. Ivyo bibuga bwirizwa kuba bifise ubwambariro canke amafessiere bihagije, binini, bikwiye abakinyi b'imigwi yose, bifise amazi, ubwogero, ubwihero n'ububati aho buri mukinyi abika ibintu vyiwe. Hategezwa kuba kandi hari ivyumba vyo kuvuriramwo abakinyi, abahagarikizi n'abarorerezi b'urukino bagiriye ibibazo vy'amagara ku kibuga. Ivyo bibuga bibwirizwa kuba bifise ivyumba abahagarikizi b'urukino bihinduriramwo bakanateguriramwo urukino, ivyumba amenyeshamakuru bakoreramwo ibiganiro n'abegwa n'urukino nk'abakinyi, abamenyereza n'abandi, ivyumba vyo gupimiramwo abakinyi ko batanyoye imiti ibongereza inguvu cyo cita antidopage n'ibindi. Ayo mastade yo muri kategori 3 abwirizwa kuba afise umuyaga nkuba n'ivyuma bitanga umuco ukwiye ku nkino zo mwijoro, hamwe n'ibindi bikoresho bitanga umuco uyongereye nko mu gihe haba habaye ikibazo cy'umuyaga nkuba, nk'iyo umuyaga nkuba ucitse ariko hakaguma habona. Stade ibwirizwa kuba kandi ifise ivyuma bisohora amajwi, na cane cyane mu gihe hari ivyo gutangazwa, vuga système de sonorisation, amazu yo kudandarizamwo ibikoresho byankenerwa ku kibuga, amazu y'uburiro ku bantu bose harimo n'abaje kurorera inkino, parking ni kuvuga ikibanza abakinyi, ashinzwe inkino n'abaje kuziraba bashobora guhagarikamwo imiduga yabo. Kumva z'umutekano habwirizwa kuba hari ivyuma bitandukanya ibibanza by'abarorerezi bicaramwo n'ikibuga ku buryo abarorerezi badashobora kwinjira mu kibuga, amakamera de surveillance ni kuvuga ivyuma bifata amasanamu y'umutekano w'ikibuga, ivyuma vyunguruza abagendana ubumuga n'ibibanza bikingiye bashobora kwicaramo. Hategerezwa kwama kandi hari abaganga b'abahinga bafasha gutabara
abagiriye ibibazo vy'amagara ku kibuga, ibibanza vyinshi abantu binjiriramwo bongera bagasohokeramwo kugira ngo birinde amasanganya ava ku bwinshi bw'abantu iyo bariko barasohoka canke binjira. Ivyo ni bimwe mu bintu vyinshi twovuga ku kibuga kiri muri kategori 3 y'ibibuga vyemewe ku rwego rw'isi. Bisigura ko Stade Intwari ikwije ivyo bintu vyose, akaba ari nayo mpamvu bayishize muri urwo rwego rw'ibibuga mpuzamakungu bikuru. Ariko none ko twavuze ko stade zo muri kategori 4 arizo twokwita Stade Elite canke stade ishobora kwakira buri rukino rw'umupira w'amaguru urwo arirwo rwose, nuvuga ko na finale ya mondial canke El Clasico yo yakira irusha iki stade zo muri kategori 3 Stade Intwari sanzwe irimwo. Reka turabe bimwe bija kudufasha kumenya ivyo Stade Intwari ibura, duce turaba n'inkino itarekuriye kwakira n'icokorwa kugira ngo yobe ija ku urwo rwego. Ibibuga vy'umupira w'amaguru vyo mu cicaro canke muri kategori 3 no mu cicaro ca 4 canke kategori 4 nk'uko bishingwa n'ishami ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya n'ishami ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'isi FIFA na UEFA, bifise itandukaniro rikomeye bisunze ubunini, ibikoresho, ubushobozi bwo kwakira abantu hamwe n'amahiganwa bishobora kwakira. Ibibuga vyo muri kategori 4 canke mu cicaro ca 4 nivyo biri ku rwego rwo hejuru, bikaba vyubatswe ku rwego mpuzamakungu kandi bishobora kwakira inkino zose, mu gihe vyo mu cicaro ca 3 canke muri kategori 3 bikwiye ku rwego rw'igihugu cyangwa amahiganwa y'imigwi iserukirabihugu canke ku mugabane. Dufatiye ku itandukaniro nyamukuru, mu gihe ibibuga vyo mu cicaro ca 3 vyakira abantu barenga 10,000 bicaye neza, ibibuga vyo mu cicaro ca 4 vyo bitegerezwa kuba vyakira abantu 20,000, 30,000 canke 50,000 canke barenga bose bicaye neza. Ku bijanye n'izindi nyubako, ivyo bibuga birahuje na bimwe mpejeje kubabwira muri kategori 3, ariko kandi kuri kategori 4 ho bijya bisabwa bica biba bikozwe ku buhinga bwa mbere bukomeye kandi bugezweho. Ni ukuvuga ko ubundi buhinga bwo rwego hejuru ivyo bibuga vyo muri kategori 4 biba bidafise. Utinone ko umengo kiretse ibibanza ikibuga cakira bitandukanye mu buryo gigaragaza kuri iyo mice yose, ni izihe nkino stade zo muri kategori 4 Stade Intwari itarigera ijamwo zirekuriwe kwakira, ariko stade zo muri kategori 3 Stade Intwari isanzwe irimwo zitarekuriwe kwakira. Muri make stade zo muri kategori 3 harimwo na Stade Intwari zemerewe kwakira amahiganwa y'imigwi iserukirabihugu nka CAN, CHAN canke AFCON, n'inkino z'amajonjora yo kurondera itike yo kuja mu mahiganwa akomakomeye n'izo kurondera itike yo kuja mu gikombe c'isi. Izo stade nyene zishobora kwakira inkino z'amahiganwa akomakomeye nka Premier League yo mu Bwongereza, La Liga yo muri Espagne, n'izandi mahiganwa y'Iburaya yo mu bihugu canke ayo mu bihugu vyo kw'isi yose muri rusange. Arashobora kwakira kandi inkino z'amajonjora yo kurondera itike yo kuja mu gikombe ca UEFA Champions League no mu mahiganwa akomakomeye y'Iburaya. Ariko naho biruko, ayo mastade yo muri kategori 3 harimwo na Stade Intwari ntashobora kwakira inkino z'igikombe c'isi mondial kuva mu matsinda gushika muri finale, ntishobora kwakira inkino zo kuva mu matsinda gushika muri finale y'amahiganwa nka UEFA Champions League, UEFA Europa League, Mondial des Clubs na Euro. Ntishobora kandi kwakira urukino rwa Super Coupe d'Europe. Izi nkino zose zikinirwa ku mastade ya kategori 4 gusa, nuvuga Stade Elite. Ikiganiro cacu kiko kicerekeza ku musozo, mu ncamake murumva ko atarukino na rumwe ruzoba rukinwa no mu gisirikare cy'igihugu intamba mu rugamba w'u Burundi canke ruzoba rukinirwa ngaha haba ku migwi Stade Intwari itazobishobora kwakira. Zose zizobera kuri Stade Intwari kiretse hamwe Burundi bwoja muri mondial. Ico navyo nico vyiteze muri iyi myaka, kandi naho vyoba Burundi nta bushobozi dufise bwo kwakira igikombe c'isi. Ivyo kugwa rero urumva yuko ari kuba vyohodohorwa ivyo bibanza abantu bakigwamwo, ariko hakadohorwa n'ibindi byose bikaja kuri niveau yo hejuru. Ivyo navyo kugira ngo bishoboke nibaza yuko hoba gutsanwa kijya kibuga canke gasubizwa hasi kakwa ikindi canke kakwa ikindi ku mbavu,
ariko kigenda mu by'ukuri mu kubaka bagenda barasuzuma bavuga bati aha murakwije, aha ni muhinyanyura aha mpaka kigenda cujuje ivyo byose ku rwego rwa stade elite cyangwa stade yo muri kategori 4. Tubwire ivyumvo vyawe muri commentaire kuri iki kiganiro duhejeje kubashikiriza, ariko kandi nimba hari ikindi kintu wifuza ko tukugirira ko ubushakashatsi buhagije, tubwire muri commentaire zoce tugitegura mu biganiro bikurikira. Ndagushimire wewe wankurikiranye kuva mu ntango gushika mu mpera y'iki kiganiro. Muri kumwe nanje Wilfried Rambo na kinyamakuru Wifi Sport ikorera kuri Facebook na YouTube. Mukore subscribe, musangize ikiganiro inshuti n'abagenzi. Ndabakunda cyane, mugihe aho mubahwe, muranirwe mu vyano no mu banyu. Bye bye, hasta la vista, ciao. Urashaka kuba umusirimu mu gutwara utwawe duteke neza kandi ukambara ukabegwa? Kaze muri Keke Handmade. Muri Keke Handmade dukora amasakoshi mu budede, tugakora n'ubudede canke ubuye bwo kwambara aho ushaka hose, haba ku maguru, mwizosi, ku maboko n'ahandi. Tugukorera agasakoshi canke akadede kawe ku gipimo wifuza kandi mu kiringo gito cyane. Tugukorera amasakoshi ari mu mabara atandukanye bivanye nawe wifuza kandi ku giciro kitavuna. Komande yawe ishobora gukoma mu kiringo kitarenze indwi. Ukeneye kumenya amakuru yiyongereye, ushobora kudusanga hagati mu gisagara ca Bujumbura muri Galerie Parisien, inyubako iri kwibabara ryitiriwe Patrice Lumumba, aharabana ni banki BCB, neza na neza hepfo y'igituro c'amabisi yerekeza mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura, kiri hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Ni muri nivo ya mbere hejuru ya cave kuri nimero 15A. Ushobora no kuduhamagara kuri gutanya 257 65 12 99 72 plus 257 65 12 99 72. Haba kutuma usanzwe no kubahamagara bisanzwe, shaka turonda kuri WhatsApp gutanya 257 77 igihumbi 67 plus 257 77 1067. Migeme, erega gushaza nawe vyokubera. Na umusore ugahayemo impano umukunzi wawe ni ikimenyetso cy'uko umwitayeho, eka mbere nawe yongereza ugwa gukunda. Hamwe na Keke Handmade tekera utwawe neza wongera ushaze.